tujejwe ihuriro ry'imigambwe ryemewe n'amategeko ikorera mu Burundi. Jewe nese ngiramvuge nk'umunyapolitike ariko ngiramvuge nk'umurundi akunda igihugu kandi amabona ibiba kuko nkorana n'abanyamigambwe. Urabona tumaze imyaka 5 tuvuye mu matora yo mu 2020 tugira tuje mu yandi matora kandi n'imbere ntarabaye ayandi. Hari ikibazo cama kigaruka ngo amatora yibwe kandi twayateguranye ukunyene n'abarundi bose. Hanyuma hariho urwego rwa seni rujejwe kuba mu arbitre kugira ngo ruje guca ibereye ushire aho intare yashize. Mugabo hari ikintu kibabaza abarundi batiba, ni ikintu kivuga ngo umuntu akagukura mu vyizigiro vyawe vy'ico wakoze, abasenga basengeye ngira n'ababandwa babandiwe kugira ngo bigende neza, hanyuma mwaheza gutora ukadova n'abantu yahukije ngo twibwe. Bavuze ngo twibwe, ntituramenya ukuri nk'uko kwibwa canke gutibwa. Ukuri tugomba ko iki kiringo tugiyemwo tuzoguhabwa na mwebwe seni, kuko baca umugani mu gifaransa ngo kino vimo konsa. Sinumva ingene seni yiyemera kimwe abantu bijunja nka mwebwe n'ababitangiye imbere bagirizwa ko bivye amatora, hanyuma tugaca tuja mu legislative tukamara ikindi kiringo abantu bababwira ngo mwaratwivye amatora, nabo bakaja naho bakajandajanda ngo nta ngorane, aho mucahoza ngo mwabisumamwe vy'amatora. Kandi bene kubivuga n'abanyepolitiki bagaca basubira bagategura yandi matora, bazosubira bababwire n'ubundi ko mwagize gute mwabigize. Turagomba rero ko bavuga ngo bigiye inama bigira imana, tuko turaje inama. Tumaze iminsi dutemberana n'abanyapolitike hanze y'igihugu turaba ingene abandi bantu bitunganya mu matora, turaba ibigenga amategeko agenga amatora iwabo mbega bayubahiriza gute. Twarabonye ko mu Burundi bigoye kubahiriza amatora amategeko cyane, kuko umuntu arabuka akavuga ko ibintu byiwe byibwe atakimenyetso na kimwe ashobora kwerekana. Na cyane cyane ko abanyapolitike b'abarundi bafite ingorane zo kumenya umunywanyi nyakuri n'umufana n'ububarya amahera. Bagaca bafata ububarya amahera bakamushira muri biro de vote ngo ni umumandateri politike, hagera kuja guharura y'amajwi yafishe yobaye temwa muri biro de vote kanaka nyawaye ntana itahane kuko atazi ivyagiyemo. Mu nyuma wamutumye atagira ikintu kimwe yishimikije cyangwa ngo amatora yibwe. Tugomba rero tubasaba musabe leta kandi birakunda. Umunyapolitiki azovuga ati nibwe adafise ivyemezo ko yibwe, akaba agomba gusubiza inyuma abasutse mu mazi ivyizigiro by'abarundi bose batoye ujya mugambwe watsinze, kuko baca bamara imyaka 5 bataridepanwe bataryoherewe ubutegetsi bwabo bishiriyeho, kuko hari ababatobeye bakavuga ngo imwadutsinze mwaratwize, kandi baba bazi ko bobo batoye neza. Nibadufatira ingingo y'uko umunyapolitiki azovuga ko yibwe, abarundi nabo bazi uwo batoye, uwo amategeko azomukurikirana n'abarundi bakamukurikirana. Kuko irarambira cyane kwa umuntu aja gutora bakavuga ngo yivye kandi azi ko atwivye, no ku mutumba umuntu akaba azi ko atamajwi ahafise mugakemanga ko yahibwe, bidakunda. Ubu rero turagomba by'ukuri nka seni mwiyemere nawe uzobagiriza ko mwivye, namwe mwiyemera ko mutivye, mushengeze n'abarundi bose babibona ko kugeza uno munsi nta muntu yagirije ko seni yivye arashengezwa. None niba atarashengezwa ashobora kuba afise ukuri, niba adafise ukuri rero bihagarare. Abantu biviye mu matora baje ku kivi baryoherewe intsinzi yabo, uwatsinzwe nawe yemere ko yarushijwe, hanyuma yitegurira amatora akurikira, kumbura Imana yabaramuteguye kuzotwara igihugu azoshikira amatora akurikira. Ni intererano je nagomba gutanga nk'umuntu yama babazwa n'ibivugwa hakabura suite, kandi hari abarundi by'ukuri babazi ko batoye neza. Murakoze. Mwanya kivuze gatori ati
jewe nzokwitoza nk'uwigenga nta mugambi n'umwe bwiwe mwari mwakivutse rero bwa mbere mwamaze gucishura abigenga ati bisa n'ibyemewe bitemewe kuko baza kuronka ubutumire ari uko bamaze kujyana dosiye bizi ico narose umuco ikibazo rero duse ni mbega iryo tariki mwatanze yo kuzojyana dosiye muri seni uwo bizoshika ugasanga yafatiriwe mu izi canke ziriya petete ugasanga abarwayi ari mu bitaro canke akaza iyindi mpamvu isiguritse akisanga yacerewe inyuma y'ico gihe ntibizokunda ko mwakirira byose kuko umuntu ashobora gufatirwa mu buryo canke buri giturumbuka ico nico kibazo gisaba bitatu yabaye abaza ariko muri bibaza bitatu usanga abatowe mbere aribo baza bireteta kandi hariho ayandi mashirahamwe y'abatwa inyuma bafise nabo nyene abatanze amakandidatire ukaza usanga nk'umuntu yatanze kandidatire muri manda yaheze ari umushinga amateka mu nyuma ukaca usanga umukeguza amateka mu yindi manda ikurikira none abo bantu ngo bonyene b'abatwa baba bari mu Burundi akabazo kanje kigira kabiri mwavuze yuko abatwa botanga kandidatire bagaca mu ntonde z'imigambi ariko mwabivuze ariko si abatwa bose bari mu migambi si amashirahamwe yose ari mu migambi amashirahamwe aratanga kandidatire n'abatwa nyene bari mu mashirahamwe bagaca batanga kandidatire bitwaje ngo bari mu migambi none nta kuntu boca mu mugambi. Celestin Forum watanze impanuro ariko nagomba ndakubwira hariho les infractions électorales ukosheje arahanwa kuko ubutungane ntibuhagarara hama ko leta yoraba ukundi ishigikira ico ndacemeye gushengeza abakosheje ubutungane bandanya bukora hama dufashanye twese ariko mwumve ko seni igikorwa nyamukuru atari ico guca imanza ico gihe c'abakosheje ko ubutungane n'ubaburi mani hambo na viane periode de dépôt nijya twababwiye hama abanywanyi no kubajera kuko ari igikorwa ca misi yose hama mu bajere ntibabacike abandi barabatwara hama hariho Eveline yavuze ko ari umutwakazi yiyemera adateye amazi yavuze ko adateye amazi je no bako yiyemera ariko atiyemeza kuko kwiyemera no kwiyemeza biratandukanye estime de soi kwiyemera kwiyumva ko ukwiye ni vyiza rero tuzokorera ku maliste abatwa mutuzaniye ariko namaze guharura amashirahamwe 22 namuza na batatu muri seni ba sena na batatu muri assemblée 22 fois 3 égale combien 66 uko ndavyumva turisika kuzoronka abakandida 132 tuzotoramo batandatu urumva kuko bigenda kose hari batazoshikirwa hama turaba imyaka profile niki twaraba intara ubu baradufashije n'izitanu kera twabakura muri 18 tuzokura muri zitanu nkabo utanyerera yaronse tuzosaranganya turabe ko Buhumuza yaronse dusaranganya turabe ko Gitega yaronse dusaranganya turabe ko Bujumbura yaronse turabe ko abagore barimwo n'abagabo nibaza ko ivy'ubu deliberasi itazogorana cyane kuko intara ubu zirajegwa. Bon, Kazimire nawe nyine yavuze ngo integre tout le monde tuzogerageza gukora uko dushoboye bose bajemo nubwo ibikorwa bimwe bidasaba ko umuntu aza yambaye inkofero y'umugambwe nuko ibibazo byabajije byari ivyo wakaryoshe nigahora mwitamo kandi turabashimiye kuko mwatwigoreye tubafasha umwanya munini muganamo mufise nk'uruhare ibibazo byabaye byinshi nagomba no kuri mundiye duse n'abasozera ibisigaye tuje ku kivi hari umuntu yahora twigisha kera mu kudusengera yavuga ngo chacun pour soi et Dieu pour tous namwe migambwe chacun pour soi et Dieu pour tous que le meilleur gagne hama muzoshire ayi ntayishize inzego zizova mu matora zikorera abarundi bose zitujane muri yambona kazoza y'Uburundi teye imbere
bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Hakaba ikibazo mu giture aho bitegerezwa gutorerwa inyishu. Nsubiye kubashimira, murakoze kuba mwatwigoreye. Imana ibaduhe umugisha.